n'ubugesera biba bikubanye. So nuko yapfuye rero yararashwe, amakuru ari confirme ko Wiringoma yapfuye, andi makuru aremeza ko Wiringoma toba yapfuye wenyene, turaza kubigaruka ko ndazi namwe ngo mudukurikirana ibintu murabizi bizigenda gute umuntu nkujya ashobore kuraswa. Yere ni nkuru yabangamiye igisirikare cy'u Rwanda, aho hari amakuru karavuga ko igisirikare cy'u Rwanda citeguriye kugira nti kwihora kandi ko bariko barasubira muri bimwe amataktiki y'urugamba ko bo bariko haravugwa neza ko hariho n'ingabo z'u Rwanda zoba zegeranirijwe ahantu hamwe kugira ngo umwanya n'umwanya zinjire muri Masisi gutanga umusada. Abandi reka ravugwa no kuvuga ko General Makenga nawe yapfuye. Jewe amakuru mfise avuga neza ko General Makenga yarashwe nabo nyene bikomeye cyane, ataciye apfa ahubwo yajanywe kwa muganga. Mundira kandi turamutse mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi, turongeye kubaha mwaramutse namwiriwe, biravana naho muherereye. Abadukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi turabahaye mwaramutse namwiriwe, biravana umwe wese naho aherereye. Nizere ko muguwe neza cyane, ego mumeze neza, twe turameze neza, turashima Imana, twongera dushimira abantu bagira sabone na subscribe kuri urubuga, turakunda cyane, Imana ibaduhezagirire cyane. Uno munsi rero turaza kugaruka ku rupfu burya sinibwagira ico mvuga ko, kubera ko nase gutanga amakuru y'ibihuha, simba bisanga mvuze amakuru y'ibihuha sinavyiza ubundi umuntu abanza gatohoza inkuru akamenya uko iri kiragenda. Tugaruke rero ku rupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma uherutse kurasigwa muri Masisi neza muri Rubaya, aho hari amakuru menshi avugwa urupfu rwiwe ukuntu yishwe. Haravuga ko yari muri convoy, hari undi bavuga ngo yari mu ndagi, bafise amakuru menshi atandukanye kandi bose turabibubahira kubera ko baba bakoze akazi kabo gushakisha ibi nabiriye. So amasource dufise avuga ibitandukanye, ariko twe nk'abanaliste turaza ngabwira ngo dusesangure tuvuga ati mbega byo bavyagenze gute urupfu rw'umuntu nkujya umwubakwa nkujya katubivuge. Ni ikintu ubwanje mbona ko kirimwo ibintu nyene byo by'amakenga kubera ko iyo kenshi urugamba ruko ruragira ku musozo akenshi nuko by'amabirangira harangira habaye ibintu bidasobanutse, ariko uri kuraraba ibintu uko ibintu biba byabaye ubiha insiguro yakagambane. Ego mbere ko twinjira mu gano nyezina reka twonge tubashimire wowe turakora sabone no ikore twongere tubibutse kugira ngo tubane tugira umuryango wagutse. Ego reka rero twinjire idonido mu makuru twabateguriye. Lieutenant Colonel Wiringoma yaraye apfuye ku munsi wa mbere niho yarasa. Munsi wa mbere c'était le 40e. Ku munsi wa mbere ijoro ryo ku munsi wa mbere niho yaraswa. Bavuga ko yarashwe na drone zitatu, ukuvuga imwe yamashe saa 8 yindi saa 10 iyindi saa 10:45. Niyo makuru ari karavugwa. Ukuntu rero urupfu rwiwe jewe na rusanze ruri ndarugereranya n'ibintu byo gutanga gasopo ku muhari wa M23. Ati gutanga sopo gute? Mu misera twarababwiye nti mu bigani twagiye turakora ngaha turavuga nti ijya Rubaya yari maze mu Rwanda rwari bimaze mu myaka 30 irenga gwimba butare. Ijya Rubaya na hantu ko hari ugupfa no gukira kurinde kuri kugihugu cy'u Rwanda. Ijya Rubaya na hantu hava inzahabu ziteye n'ubwoba, inzahabu zizibye z'agaciro. Rero kubona Tshisekedi yarakoze deal yo kuyatanga ku banyamerika cyari kimenyetso cyo kudandaza M23. Ariko abantu nagembura mu makomanteri y'ibintu bitandukanye kunuku badatahura ukuntu umwubaha nk'ujye yoraswa. Ndabibutse neza ko umwanya leta ya Tshisekedi iri kikorana na leta ya Amerika
iri gikorana na leta ya Israel nayo murasanzwe muzi ko arabana ba Amerika kandi iyi operation ibaye Israel imaze kuyikora ahantu henshi cyane muri Liban yarayikoze umengo imaze gukora ahantu henshi cyane izina operation aho baza bakagira drone so ofete ukuntu bica nabonye no mu Rwanda ibintu byerekeye ama smartphone turaza kuhagera mu gisirikare cy'u Rwanda babihagaritse surtout kuba cadre no kuvuga Israel ifise technology nabivuze ati ino ngwano singwano yo hasi ino ngwano ni ngwano y'ubuhanga kandi ikintu cyari cyatumye M23 before ava ishobora gukora operation nziza nuko yari yashoboye kunetraliza canke kunovuga gute kumetriza aba FARDC ndabibuke ko ikoranya buhanga rya M23 mu minsi ya mbere ryari riteye n'ubwoba harageze n'igihe FARDC iduza drone ikanka kuduga kubera ko technology yabo bariko barabaha ahonya bari bagifise support ikomeye cyane ivuye muri NATO muri Union Européenne muri NATO nivyo bijya bihugu nivyo bya supportinga u Rwanda bivanye n'ama intérêt Kagame yaramaze imyaka baha ukuntu rero riwiri ngoma yishwe yagandaguwe bavuga ko bo barahakinze telefone yiwe bakayihakinga kuko iyo telefone kuko iyo systeme bakoresha aba Israelien no kuvuga bara connecta ijya drone kuko na madrone mashasha Kongo yazanye ari ku rwego rwo hejuru ijya drone iri connecta na telefone uri kurakoresha bakaca binjira muri systeme yawe no kuvuga movement zose ukora aho uje hose aho gira hose baba bakubona izima smartphone iyi telefone nyene bidakunda ko nizima BlackBerry niyo bidakunda sivyo ho wihenze ugakoresha nka telefone ifite satellite n'ubugesera babikubanye so nuko yapfuye rero yararashwe amakuru ari confirme ko Wiringoma yapfuye andi makuru aremeza ko Wiringoma toba yapfuye wenyene turaza kubigaruka ko hari andi makuru ariko aravugwa ko na General Makenga wenyene yoba yararashwe cyane agenda kuvurirwa i Kigali amaze kugenda kuvurirwa i Kigali yoba ariho yitabiye Imana ariko ntibirashobora kuba ntibaratanga nka communique officielle bivanye nuko ko baruguca intege igisirikare ca FCM23 ntimushobora kubora abakadire babiri nkabajya mu munsi umwe muri interview y'umunsi umwe haba ngo muce mu bitangaza byose bakora bavuga neza ko amakuru ya Makenga Sultani Makenga bashobora kuba babyitondesheje canke bagizene kugira ngo ibintu bigirene ntibici intege abasirikare ba FCM23 kubera ibintu nk'ibi bici intege bigaha inguvu umwansi kuko abasoda ba FARDC umwanya bari kumwe na Rezibo hamwe na Wazalendo iriso bari motive bivanye nuko nakazi bariko barakora ko nagiye mbona na communique officielle kuri Twitter ya FARDC ivyemeza ko Wiringoma yarashwe na drone so reka nsubire kuri Wiringoma gatoya bigenda gute ndazi namwe ngo mudukurikirana ibintu murabizi bigenda gute umuntu nkujya ashobore kuraswa yere ni nkuru yabangamiye igisirikare cy'u Rwanda aho hari amakuru karavuga ko igisirikare cy'u Rwanda citeguriye kugira nti kwihora kandi ko bariko barasubira muri bimwe amataktiki y'urugamba ko bo bariko haravugwa neza ko hariho n'ingabo z'u Rwanda zoba zegeranirijwe ahantu hamwe kugira ngo umwanya n'umwanya zinjire muri Masisi gutanga umusada ndabutse neza ko ubu Rubaya iri sous contrôle de FARDC Wazalendo na Rezibo nibo baha control nuko izo ngabo z'u Rwanda rero umwanya n'umwanya ngo zishobora kwinjira hari andi makuru nabonye avuga ko u Rwanda ngo bariko rurategura kurasa mu Burundi turaza kubigaruka ko mu kiganiro kizoba hejo ko hariho abategetsi ngo banago riko rurarondera ngo kwisha burufisi kandi u Rwanda rubandanya ruvuga ko ingwano rurimwo atariyo gutamundasa ngo ruri mu ngwano zikorana buhanga
ya iyi niyo ngwano u Rwanda rurimo. Mbo je mbona ndabisesanguye mbona niko kwiyahura kubera ko u Rwanda ruko rurivanga mu nyungu za Amerika. U Rwanda ruko rurivanga mu nyungu za Amerika cause hajya ahantu hari Kisekedi na Trump baramaze kugiranira idiri kandi umuzungu ikibiciwe arakuje akakununuza nkakujya kwijojo biheza akaca gucira. Nivyo bintu biriko biraba kuri Paul Kagame kuri RPF Inkotanyi. Ibino bintu kandi u Rwanda rutabigendamwe buhoro rushobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Dushaka kubona baba ni CIA yanuze nya cyagisikare cha Trump. Dushaka kubona kiza mu Rwanda kigatora kujya catoye president wa Venezuela Kagame. My friend, inyungu za Trump canke inyungu za Amerika ntizivugirwamo ahubwo mu maguru mashi bogira borukira bakamanika kuko namba hatanguye gupfa abarongozi ba M23 no Bugesera. Aha ni bisigura ko ari gasopo batanze kandi aba bantu bari specialize mu gukora bino bintu sirito igihugu ca Israel kurasa indongozi nkizi zageze bikora ahantu hishi hatandukanye. Reka rero amakuru ahandi reka ravugwa no kuvuga ko General Makenga nawe yapfuye. Jewe amakuru mfise avuga neza ko General Makenga yarashwe nabo nyene bikomeye cyane ataciye apfa ahubwo yajanywe kwa muganga i Kigali iyo ariko aravurirwa. Amakuru umuntu agitohoza namakuru ku muntu acihweza ariko hajya urukurukuru niyo nkuru so nukurindira tukaraba ko na byo bavyemeze vya makanika ariko pour le moment nuko je cyo novuga abantu benshi baragiye baragaya igisirikare ca Kongo ngo ntaco igisirikare ca Kongo kigira 8 muri Afrika meme u Rwanda ntiri mu dans les 30 premiers pays ntibiri ni mu bihugu 30. Rero ni kwa kundi FARDC yari yarabaye Kolombi. Iki kintu cyo kuzana Wazalendo bakazana FARDC bakavangura bakazana abajyabane bashasha rezibu ni ikintu kiriko kiraha inguvu zikomeye cyane, ni ikintu kiriko kiragaragaza isura y'igisirikare ca Kongo cyane. Na mu Rwanda bonesha Kongo ntibibaho. Yari support y'abazungu kugira ngo bashike ku nyungu zabo kubera ko yaraborohereza ariko boss yamaze kwivuganira nyine imari baca barahuza. Urumva no kuvuga ko Kagame akwiye gukinjura ariko ndagwa nkagaruka nkavuga nti narabivuze kenshi none u Rwanda gova muri Kongo bikaca bigenda gute? Ntibikunda bopfuma bose bahereraye. Urumva ariko rero ufise umutwe mutari awurinda uruguma byiza mbona ko mwogenda turabakunda cyane. Wowe tarakora sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Ciao ciao.